ifise umukinya aca ku ruhande bitwa Federico Chiesa umwe mu bakinyi kuri no musi ku mugane wa Buraya novuga ngo batinyitse Juventus kumbura ibibazo haniza kubigirira ne mu bakinyi bo hagati ubona ko idahagaze neza n'abakinyi b'inyuma ubona ko kuri no musi bamwe banashaje ariko ku ruhande rw'inyuma umugwi wa Paris Saint-Germain muraza kuba ufise akazi hora Bujumbura amahoro y'Imana bane namwe mwebwe mwese mwahisemo gucinyakira amajwi zanyu kuri 94.9 of course birumvikana radio ni Black FM egeze nkuko mwamaze kuba munavyumvika iganiro n'ikinkino bingo sport guhergeye cisazi na gushikisa indwi atakindi tubayagira risenare y'inkino gusa n'amakuru y'inkino nta entertainment ndetse nta politiki ushobora kudukurikirana uri mu ntara ya Cibitoke mu ntara ya Bubanza mu Rumonge mu ntara ya Bururi mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi bwose uciye kuri 94.9 yes guys nimucikwe sawa gusa ushobora kudukurikirana uciye ushobora kuca kuri Facebook Instagram hamwe na YouTube ndetse na Twitter bisaba kwandika mu jambo Black Media ushobora kudukurikirana ku mugabane wa Buraya mugabane wa Aziya ushobora kudukurikirana uri ku mugabane wa Thomas Sankara ari nawe dusanzwe tunaherereye ko bisaba kuca kuri application yacu Radio Online Box baca bakuzanira urutonde rwo mu radio menshi ucita mu Black FM yes ushobora kuri ibaza twagutegura ibiki muri kino kiganiro cingino cyo kuri uno munsi birumvikana igenekerezo rya gatandatu z'ukwezi kw'icenda umwaka wa 2022 twaguteguriye byinshi usabwa kugumiza agashinge hano turaza guca hano mu Burundi inkino zo kurondera itike kuja mu cicaro ca gatatu zinaba mu gwa message Bujumbura wironkera itike usanzwe arongoye federation witwa president Marti agira icyo avuze byose ni mukanya ubona ko tutaza guteba tuza kurekeza ku mugabane wa Afrika amashampion nagaruka mu gihugu cy'u Rwanda nyuma yaho batahiye mu gikombe cyo kurondera itike rya shane bagaruka neza cyane turaza kubicako imwe mu mugwi wo mu gihugu cy'u Rwanda yitegura twerekeza mu gihugu cya Tanzania naho ubona ko baza kuba banagaruka mu bibuga azamu bitegurira Young Africans ni nyuma yaho baronse umutoza mushasha witwa Stefan Sesenyo kizigenza mu gwa Bene birumvikana agira icyo avuze ku inkino zo kurondera itike yo kwerekeza muri Cote d'Ivoire umugwi arahari utegura inkino za kivandimwe no kwitegura Ligue des Champions ku mugabane wa Afrika mbega bagiye kuba bahura nande ubona ko ari umwe mu migwi ikomeye ku mugabane wa Buraya ni mu gihugu ca Hollande mbega uwo mugwi ninde ubona ko hasanzwe hari n'imigwi myinshi nakomakomeye yes nayo nayandi ku mugabane wa Afrika turaza kwerekeza ku mugabane wa Buraya umugabane ushaje gusumba iyindi ubona ko ariho tuza kwicara kuri uno munsi twabateguriye menshi ni muri UEFA Champions League guys ingingo ni imwe Ligue des Champions birumvikana ni edisigira 68 mbega imigwi yitabiriye Ligue des Champions kuri uno mwaka ni ingahe imigwi imaze kubinategurira Ligue des Champions ni yahe imigwi ifise Ligue des Champions nyinshi ni yahe umukinya amaze kuba natsinda ibitsindo byinshi umaze kuba natanga amapasi menshi ninde usabwa kugumiza inyakira amazwi zanyu kuri 94.9 birumvikana kuri uno munsi niho baza kuba banagaruka Real de Madrid yakigwa mu gisagara ca Glasgow birumvikana ni muri Ekose mbega bagiye kuba batana mu mitwe na Celtic Glasgow bigiye kugenda gute byose ni mukanya Real de Madrid bipanze gute Chelsea witwa Mateo Kovacic asubira muhira
n'umugwi wa Dinamo Zagreb bagiye gutana mu mitwe n'umugwi wa Chelsea. Umwe mu migwi wa Riza witwa Mateo Kovacic agira icyo bivuze ko byose ni mukanya. FC Barcelona ku munsi w'ejo Neymar Junior, Kylian Mbappe, Lionel Messi baza kuba bari mu kibuga batana mu mitwe na Juventus de Turin. Yes, birumvikana nayo n'ayandi ubona ko Ligue des Champions twabateguriye menshi. Turaza kwerekeza muri makuru avugwa hirya no hino. Marcelo mu Bugiriki tayari byamaze kuba binarangira ko umunsi w'ejo bamwerekana byose ni mukanya. Yes guys, akazina mwamaze kuba munakumva ni Rivuzimana Victory dictionnaire kazinduzi, ariko ubona ko naza kuba ndije nyine muri zino studio za Black FM. Uno munsi umuriro turawata. Yes, turi nyabutatu nkuko vyama. Reka mpere ku ruhande rw'ibibamfu ndamubona mugenzanje kuri uno munsi yajemeze neza. Kumbure n'igitabo cy'imanza z'amategeko ngira yamaze kubona citwaza. Bro, urameze neza? Yes, meze neza Tony, urakoze cyane kumikaze. Nizere yuko nawe umeze neza. Ndamutsa n'abakunzi bisamirizi Black FM. Kumbure nirindi teka kusubira kandi guhura nabo. Nabona ko bivuze neza ko turaza kuba tunagaruka mu mahiganwa yo ku mugabane wa Buraya Ligue des Champions, ijoro gibitangaza na cyane cyane ku migwi inasanzwe inamenyereye rino higanwa. Ariko unabona yuko buri mwaka uko rino higanwa rigarutse tuba twinjira mu yandi mateka hariho bishasha. Unabona ko ni parcours ndende, unasanga ari imigwi haba hamaze nk'imyaka irenga nk'itanu, imyaka irenga kuri 50 badahura banasubira kandi guhura, ugasanga none avuga ni bye bizani yindi shusho umuntu kinjira mu busesanguzi bwimbitse. Ariko nizera neza yuko bagumane natwe kugeza igihe cy'isahandwi aho tugiye kuba tunabacukumburira bimwe none avuga nti boba badurindira nyigishika, kuko nta n'umunsi n'umwe twigeze tunaba ahemukira kuko turi ngaha kubwabo. Asante sana. Bona ko naza kuba ndi kumwe n'ubita mu musha dayapo kugomba mwite procureur gusa, ariko ndabona undi musore ameze neza. Kumbure akajezi yambaye singe ko ndana kavugira hano, ariko mbona kameze neza gusa. Ndakuramutse nawe bro. Ya meze neza Tony, naenda kuramutse ndamutsa momo, ndamutsa abantu bose bakatumviza ati vraiment mwabivuze momo yavuze ati ko turaje na bishasha cyane cyane kuri Champions League. Ni abantu benshi muri irijoro. Arwambwiye no munsi ngo no munsi kaza. Yani higanwa ry'abantu bakuze. Ngo no munsi ngo umuntu ngo taza kumona hagati ya saa sita y'ijoro. Ngo abagore ntibari kundira irushanwa. Nibyo momo. Naho cuvyumva wimbiye bivana na nyene n'ukuntu none avuga nti urashobora kuba warakunda ibintu ukiri muri relation, ariko uje kubuna binyegurura. None avuga nti umaze kubuna mushira mu rugo nimutegeza kuba munavyumvikana, kuko ni ibintu kenshi usanga atabizi ko hari ubikunda. Ariko nimba azi neza yuko aje kubaka akacamenya yuko burya mu gihe yatsinzwe cyane mu gihe yatsinze umunezero wiwe ndazahuri. Nibaza yuko benshi kuri uno munsi bahisemo banavuga nti kugira ntuzohakora amabara uraraba ushire Canal Plus mu rugo, cyanke urabe yuko ushobora kubunagura nimba ari Star Time uyishire mu rugo, kugira ni wawe babara cyanke ni waryoherwa umunezero dushobore kuba tunawusangira hamwe mu rugo. Ko ndakubwire yuko none navuga ni Ligue des Champions ku ruhande gusa gukibuga ku mugabane wa Buraya, ariko no hanze y'ikibuga uba wumva neza yuko harandi nijoro riba ritandukanye na yandi majoro nyene duba dusanzwe tunavuga iby'umupira w'amaguru, na cyane cyane aho ubona ko n'abantu benshi ku mugabane w'isi baba barindiranye igishika kumenya mbega nibiki bigiye kuba binava mu na cyane cyane mu mupira w'amaguru. Kuko kuri uno munsi tuko turavugana unabona ko igihe cy'isaha 8 ibitabo bizaba byuguruwe, kuko igitsindo kimwe biba bisigura yuko n'amateka aba yanditswe mu gitabo. Birumvikana kandi birabe kenshi abantu bakunda kura umupira. Uno munsi ndazi twavuganye gora ejo mu ijoro bagende barabivuga ati twe turindiriye ijoro rishike. So banye conference kateregeze 18h uzasanga bari kuri televiziyo bicara bakora bashika na saa 7 ijoro. Kuko ku ruhande rwa Bayern Munich barafise umusore azi kwizina rya Nyabri,
ukagira umusore azi ku izina rya Leroy Sané ukagira uwitwa Kingsley Coman ni bamwe mu basore basanzwe bananyaruka ariko ikibazo bafise ku ruhande rw'umugwi wa Bayern Munich nuko batigeze banaronka profile imeze neza iza gusubirira uwitwa Robert Lewandowski. Kuri uno munsi unabona ko hari ibibazo ku ruhande rw'ubusatirizi umukinnyi amarira ku ruhande rw'umugwi wa Bayern Munich, ariko ku ruhande rw'umugwi wa FC Barcelona uno munsi uwitwa Xavi yamaze kuba yubaka inyabutatu yiwe hagati biciye ku mutama w'amateka ari w'igiti cy'umugongo Busquets n'abasore babiri uwitwa Gavi na Pedri. Ubona ko kuri uno munsi bariko bakora akazi kameze neza. Uwitwa Robert Lewandowski umunezero bandanya utanga nkuko yawutanga mu gwa Bayern Munich yifashishije abantu basore baca ku mande. Uwitwa Ousmane Dembele no navuga ni nuno musore azi ku izina rya izina rya Rafinha umunya Brazil. Rero nibaza ko occasion hamwe zoboneka Barcelona hamwe yoronka occasion zigera kuri 5 barashobora gushira mu bitsindo 4 canke 3 occasion 5 kuri Bayern Munchen bashobora kuba banakuramo ibitsindo 2 kuko na top numero 9 bashoboye kuba banaronka nk'umusubirizi no navuga ni wa Robert Lewandowski. Ariko turekana n'ivyo ugerageje kuba unavuga ugerageje kuba unaraba ni muri no tsinda imigwi ibiri nihabwa amahirwe yo gushobora kubina bandanya kuko nta gishasha muri Ligue des Champions ku ruhande rwa Inter de Milan. Inter de Milan kuri uno munsi ugerageje kuba unaraba barafise ego squad imeze neza ariko umupira basanzwe banakina kuri TikTok ya Barcelona ni rumwe mu rukino ndiko ndabona ko ruzomworohera Xavi gusumbya urukino rwa Bayern Munich. Ibyo vuze nivyo reka kwa Nyamomo Mino Pool ubona ko urukino ruzohuza mu gwa FC Barcelona n'umugwi wa Bayern Munich ni genekerezo gitariki 13 kumbure reka tubirindire kuri uno munsi Ligue des Champions programme hari mezuku Dinamo Zagreb za kwakira umugwi wa Chelsea birumvikana mu gihugu ca Croatia gihe c'isa 12:45 gihe c'isa 3 ubona ko ari haza kuba inkino zindi 3 ziza kuba zinasigaye Paris Saint-Germain mu Bufaransa Parc des Princes bakira umugwi wa Juventus dotiri Celtic Glasgow muri Ecosse bakira Real de Madrid Sevilla bakira Manchester City ku rukino rumwe duhera ku rukino ruza guhuza umugwi wa Paris Saint-Germain amwe n'umugwi wa Juventus dotiri ubona ko ari rumwe mu nkino ziza kuba zimeze neza kuri uno munsi. Paris Saint-Germain Neymar Junior uwitwa Kylian Mbappe Lionel Andres Messi ubona ko kuri uno munsi nyuma yaho Cristiano Ronaldo aburiye muri Ligue des Champions ashobora kuba namuhambya mu bitsindo. Ubona ko difference hari atari ndende kumbure twitega ko ino Ligue des Champions witwa Lionel Messi ashobora kuba nayirangiza ibitsindo haya ni 26 ushwa na Cristiano Ronaldo agenda kuba nabikuraye kwigana rimwe biragoye reka turindire turabe kuko umwaka wiwe wa nyuma mugabo Lionel Messi mumavuze neza arahejeje Champions League ariko arafise ribaza option y'umwaka umwe ashobora kuba yongerezereza kuri uno munsi tugiye ko turarindira mbega agiye kuba anerekeza muri Major League Soccer cyane ni uno mwaka umwe agiye kuba yongereza mu mugwa Paris Saint-Germain kugira arabe ko ashobora kuba anahanagura ino record y'uwitwa Cristiano Ronaldo. Rero kuri uno munsi nibaza ko kibe dushobora kuba abakunzi bamenye kwanza nuko umugwi wa Juventus de Turin kuba batangura guhura n'umugwi wa Paris Saint-Germain nurigera utakariza kuri Parc des Princes. Bisigura ko Parc des Princes ni bête noire ku mugwi wande waho nyene wa Paris Saint-Germain ariko kuri uno munsi umugwi wa gato gukutwa muhira umugwi wa Juventus dotire ni vya kera si vyubu Juventus dotire na ukuru imeze muri miss ubona ko yotsinda umugwi wa Paris Saint-Germain ubu wapi kuko rega ifise abakinyi bakomakomeye Juventus wa mugabo we uno munsi raza gutanga akazi ndakubarire ifise witwa Vlahovic umwe mu basatirizi bameze neza kuri uno munsi Tony ndakumva ifise ubusatirizi bwo witwa
Di Maria afashanya ataza kuba naboneka kuri no munsi birumvikana ifise umukinya aca ku ruhande bitwa Federico Chiesa umwe mu bakinyi kuri no munsi ku mugane wa Buraya novuga ngo batinyitse Juventus kumbura ibibazo haniza kubigirira ne mu bakinyi bo hagati ubona ko idahagaze neza n'abakinyi b'inyuma ubona ko kuri no munsi bamwe banashaje ariko ku ruhande rw'inyuma umugwi wa Paris Saint-Germain muraza kuba ufise akazi kugira abakinyi bo hagati je ndabona ko Juventus ku bakinyi bo hagati bamaze kuba banamenyera amahiganwa biratandukanye gusa n'abakinyi bo hagati kuri uno munsi n'aba Paris Saint-Germain nenda cyane ubivuze neza kuko urukino rw'uno munsi ndakubwira ni urukino ruza kuba runakinirwa hagati umugwi uza gusumbya uwundi hagati ku ruhande rwo hagati biza kuba biheze Cecile umugwi wa Paris Saint-Germain murasumba Juventus hagati urasumbya Juventus hagati ndakubwira igitumi isumba yes uwitwa Sanchez aba Vitinha Sanchez uno munsi barafise uwitwa Paredes bamaze kuba banarekipera Paredes nta kintu yo kinana imbere ya Sanchez na tubirindire Sanchez ujya musore umukinyi yaranze Euro 2016 acajahe umukinyi mu mugwi wa Bayern Munich uwitwa Paredes umukinyi yahaye ubwa mbere uwitwa Lionel Messi Copa ya Amerika uwitwa Renato Sanchez ari kumwe n'uwitwa Verratti kuri uno munsi nizera neza kaza gukina nimero 6 bari ko barafashanya n'uwitwa Vitinha nimwe muri miliye ziza kwa zimeze neza buriya umuziki wa Paredes nawuzi ujya nimwe babakinyi bandi kukaza ariko ubona ko pri technique ni zero kuri technique ninde ndi kukaza asigaye mu mugwi wa Paris Saint-Germain kuri uno munsi Paris Saint-Germain ndi kukaza ifise c'est vrai ndavyemeza ariko n'umugwi wa Paris Saint-Germain umugwi wa Paris Saint-Germain uza kuburi kurakinisha abakinyi bari pri technique cyane nakubwiye ni kuba ufise umukinyi afise technique kuba ufise abakinyi adafise umukinyi none nakubwira nimba ari esheke ya mbere muri zino nkino utategereza kubura gukora ni kubura umundi ku kazi ategereza kubona zibira equipe diverse ikibazo Paris Saint-Germain kuri uno munsi uwere ku ruhande rwo hagati ubona yuko ari abatekinisiye bonyene rero nimba ufise umuntu atashobora kwikura umupira utegereza kuburagiza ikibazo nibyo byabaye kuri Manchester United muri ino myaka babandanya bigenza nabi ariko kuri uno munsi ugaragaje kubona araba ni Paris Saint-Germain ba Vitinha ba Sanchez bakene kuba banemeza neza akazi kuwitwa Luis Campos yuko kurekura uwitwa Idris Gana Gueye uwitwa ndiko navuga Andy Herrera kurekura uwitwa Leandro Paredes yuko ataherere yigeza akora muri no projet yo kubaka umugwa Paris Saint-Germain kimwe mu kintu nonakubwira yuko umupira w'Abataliyano unakomereyeho nukugira aba wing back no kugira abakinyi bandi ku kazi bari hagati bameze neza nibyo nibo nakubwira ko ni uwitwa Mbappe abarimba kuri uno munsi umupira w'Abataliyano ibyo vuze ndagushigikiye uwitwa Mbappe rero kuri uno munsi gato bafise uwitwa Sandro Alex akina ku nimero 3 yes numutama ujashaje urakoze cyane azakuba ari kumwe nande na Kylian Mbappe routine mwe mu basore b'imashini aza kuba ku ruhande rundi ari witwa Neymar Junior Santos kuri uno munsi sinzi ko umupira wavukinwa kwa Donnarumma n'uwitwa Kylian Mbappe umenyere ko umupira wa Kylian Mbappe kugira ngo umupira utegereza kubona pa hagati y'umugwi wa Paris Saint-Germain kuri uno munsi ndemeza kubaza kuba banadomina umugwi wa Juventus kubera ko umugwi wa Juventus uza kufize babakinyi mu moyita bandi mu kazi ariko batashobora kuba banagumana umupira ngo yiyemeze ku buryo bashobora kuba banadomina hagati bashobora kuba banaka umupira mugabo ro transmission ku buryo ushobora kubona utanga kuri bagenzawe naco ni kibazo kuko ntibari pri technique Paris Saint-Germain baza kuba afise umuntu hagati nka Verratti w'imashini burya Lionel Messi akoze ku mupira incuro zibiri ivyari kibazo muri surface yo mu gwa adverse biravana Juventus nayo nyine arakoze cyane urizanyaho nashaka kushika kuri uno munsi nimba ukeneye kubona karite z'uwitwa Verratti ategeza kuba afise ndi kukaza ameze neza voilà amufasha Verratti prite cyane usohoye Paredes usohoye Idris Gana Gueye Wijnaldum aragiye gato abantu ndagushigikiye mugabo umugwi wa Paris Saint-Germain kuri no munsi nandi kukaza c'est vrai uvuze kunshigikiye ariko gashira ko mugabo bisigura gutanshigikiye hariho twemeranya n'ibindi nshobora kuba ndanahakana kuri no munsi umugwi wa Paris Saint-Germain ushobora kubona hura n'ikibazo mu gihe wohura na ya migwi
kuri no munsi nayo mu kibuga hagati imeze neza ariko ku mugwa Juventus dotire nta kibazo ushobora kubinahagira peut-être ko indi migwi ariko kuri Juventus nta kibazo kuri no munsi twako tuvuga ko FC Barcelona ihagaze neza ubu witwa Sergio Busquets si wa numero 6 akina bitandukanye na Marco Verratti